ku bushobozi buduhindura, siko? Ubushobozi buhindura canke butransforma ubuzima bwacu, siko? Dusome muri Matayo igice ca 19 umurongo wa igice ca 4 umurongo wa 19 gushaka umurongo wa 20. Canke duhere ku murongo wa 18 haravuga ngo aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya abona abavukana babiri, Simoni yitwa Petero na Ndereya mwene nyina, ngo bariko baraterera urusenga mu kiyaga kuko barabarovyi. Arababwira ati nimunkurikire nzobagira kuba abaroba abantu. Baca barareka insenga baramukurikira. Amen. Ndashaka guhagarara aka kantu kavuga ngo nkurikira nzokugira kuba. Amen. Iyi ni jambo Yesu yabwiye Petero na son frère Ndereya, ubavukana Ndereya, ariko ndashaka kuvuga ngo iri ni jambo batwereka Yesu yabwiye izi ntumwa zibiri, ariko ndashaka kukubwira ngo iri ni jambo riri ku buzima bw'umuntu wese ari muri iki kibanza n'utari muri iki kibanza. Yesu arahamagara umuntu wese, siko? Yesu arashaka umuntu wese, Yesu arakunda umuntu wese, kandi ndashaka kukubwira ngo guhamagagwa na Yesu, guhamagagwa kwa Yesu gukurikirana n'isezerano. Yesu yabwiye aba bantu babiri ngo nkurikira, barabarovyi, ababwira ngo nkurikira ndabagire abaroba abantu, siko? Ariko ndashaka kuvuga kuri ijambo ngo nkurikira ndakugira kuba. Isezerano rya Yesu iyo duhamagara canke ahamagara ubuzima bwacu, ahamagara ubugingo bwacu, ahamagara umuntu wese ari ngaha, Yesu nta na rimwe, sinzi ko murabona ko birabashikira mu nzu iwanyu ugasanga nk'umuntu ari mu gikoni canke ari hehe araguhamagaye, yewe ukaza sa reka ndihenze canke reka, siko? Ariko ndashaka kuvuga ngo nta muntu numwe adahamagawe na Yesu, kandi nta muntu numwe Yesu ahamagaye yihenze, kandi ndashaka kukubwira ngo Yesu ntaguhamagarira ubusa, ariko aguhamagara kuko afise umugambi ku buzima bwawe. Haba ikindi kiryoshe, kandi nico kintu ushaka ko insista ko uyu munsi mwizira rya Yesu mpwemu yera aho umuntu wese ari ngaho kugitahura. Ikindi kintu kiryoshe kandi twihenze ko kenshi cyane, kandi n'ubu tukicihendera ko kenshi cyane gose, no precise mvuga ngo mu baporoti canke mu bakizwa, erreur nini twagize, ukwihenda kunini twagize kuri iki kintu, nuko ngaha Yesu avuga ngo nkurikira, hama wenyene akivugira ngo jewe ndakugira kuba. Ariko ikibazo kinini cabaye mu bwoko bw'Imana, mu bantu b'Imana, canke novuga ngo n'abavuga butumwa benshi bavuze ukutariko, nuko kenshi umengo batubwiye ngo nkuko womengo Yesu yavuze ngo yahamagaye ngo nkurikira, hama niwaheza kunkurikira wongera ube. Nshaka kuvuga ngo erreur nini twagize mu buzima bwacu, canke abavuga butumwa benshi baduhenzemo, ndaguma precise abavuga butumwa kuko mumbabarire nuko nzi ko iyo erreur yarabaye cane, kandi malheureusement haguproduiza iciza mu bwoko bw'Imana, iproduiza kwiyagiriza mu bwoko bw'Imana. Kandi kwiyagiriza ntikuva ku Mana, kwiyagiriza kuva kuri shetani kugira ugume wicinyiza. Rero ikintu cakunze kutwica nuko twibajije ngo Yesu, kera nkikizwa nahora ndacimvira ico kintu cane, ndamaze kukivuga ngaha. Kera nkikizwa nahora numva abantu bavuga ubutumwa bakavuga ngo nimba warananiwe, waragerageje guheba akaboregwe bikakunanira, ngo waragerageje kenshi biranga ngo birica ubuzima bwawe, ngo ngwino kwa Yesu, ngo Yesu arashoboye kuguhindura. Canke ngo nimba warananiwe guheba urumogi, nimba warananiwe guheba ubusambanyi, nimba warananiwe guheba iki, ngo ngwino kwa Yesu, ngo Yesu
ngo araguhindura. Ariko rero nkabona ikibazo cakunze kuba niki. Jewe j'ai toujours eu l'impression namye nimvira yuko hari ukuntu mengo nkiri hanze ya Yesu abavuga ubutumwa babuvuga mu buryo bwo kundesha. Babuvuga mu buryo bwo kundiraga, babuvuga mu buryo bwo kumbwira ngo ibi vyarakunaniye. Nimba vyarakunaniye ngwino kwa Yesu arakubohora. Ibi vyarakunaniye nimba vyarakunaniye ngwino kwa Yesu aragutabara. Hama barampa espoir, barampa icizigiro, ndavuga nti enfin hari umuntu ashobora gukiza no kubohora ubugingo bwacu. Hama ndemera ndatera iyo ntambwe ndaza kwa Yesu, ariko umengo maze gushika indani babantu bahora bambwira ubutumwa bwo kumbwira ngo ninze Yesu ambohore, j'ai eu l'impression yuko umengo namaze gushika indani banyugaraniyeyo, bimeze nka wa muntu uramaze kubona abantu bako baragwana akuminya akaba yamaze kugufata neza ngaha. Rero amaze kugufata neza ngaha agatangura kukubombarda guha amabox. Murabona? J'ai toujours eu l'impression nk'uko umengo nkiri hanze bambwira ngo ninze Yesu ambohore, ariko umengo shitsi indani batangura kunyagiriza, ntangura kumva umengo urakijijwe ariko raba ingene umeze, urakoze isoni Imana, urambika ibara ubwoko bw'Imana, ibintu byinshi nk'ivyo oya. Rero nkumva haraje ikintu cyo kuzazanirwa, kavuga none nkiri hanze byari bisanzwe vyananiye, kandi igihe vyananira mwambwiye ngo ninze kwa Yesu, Yesu arangira kuba. Hamashitsi indani ntimwasubira kumbwira ko Yesu angira kuba, ahubwo mutangura kunyagiriza nk'uko umengo ubu warashitse yaranje wigire kuba. Rero ukumva umengo ni nko guhemukirwa, ni nka trahison. Muravyumva? Ariko ndashaka kukivuga mu buryo butomoye bwumvikana, ndashaka gukosora iki kintu, ndashaka kukubwira ngo humura, si Yesu yaguhemukiye, n'abaporoti bamwe batabitahuye babivuga uko utariko bikagutera kwiyagiriza, ariko vy'ukuri Yesu yadutumye ngo tugende kwamamaza inkuru nziza. Amina. Yesu yadutumye ngo tuje kwamamaza inkuru nziza. Nimba ndi sanse kuza kukubwira inkuru nziza, iyo nkuru nziza no kukubwira ngo uwo Yesu arashoboye gukiza, kubohora ubugingo bwawe, akagukura mu co waruri, akaguhindura, akagutransforma, akakugira kuba ico Imana yari yakuremeye kuba mu bugingo bwawe. Amina. Amina. Kandi nivyakogwa na Yesu, aho mu nyuma ubuzima bwacu buzomenya kwicubahira ari ca Yesu. Ariko nimba ari ibintu jewe nikorera, ndashaka kukubwira ngo nina nabishikako ntimuzombwira ngo icubahiro ni ca Yesu. Pa politesse nzovyemera, ariko nzobanzi kwicubahiro ni canje ku maheforo yanje n'amadiscipline yampaye kumera gutya. Ariko ndashaka kuvuga ngo Yesu nico gituma yavuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Ndashaka kukubwira ngo nimba Yesu yaravuye mu ijuru agaheba icubahiro, agaheba ivyiwe vyose, nuko yarabizi yuko mwebwe atavyo mushoboye. Yarazi yuko atavyo mushoboye kwikiza, atavyo mushoboye kwibohora, atavyo mushoboye kwihindura. Iyo mubishobora yari kuguma mu ijuru akabakoca, akababwira ngo allez-y, vas-y, vous allez y arriver. Ariko nimba yarahevye vyose akarekura kaza, nuko yarabizi neza dakekeranya yuko ataco mushoboye sans lui. Hama aza kubibakorera, kandi ndashaka kubabwira ngo ntiyabibakoreye ngo abikore ku musaraba bigarukire ngaho, ariko ndashaka kuvuga ngo kujya yamanutse akaza ku musaraba niko aza no mu buzima bwawe akakubwira ngo mbisa rero ndabikore. Reka ndababwiye ikintu kimwe, hariho ingeso naho rangerageza guheba kera mu nkomezi zanje. Rero nkagerageza bikananira, nkagerageza rimwe Yesu ubwiwe aranyibwirira ngo erega deni ivyo uri kuragerageza nuko nyene wahora ubigerageza kera utarakitswa, kandi ntavyo wigeze ushobora. Ntiwibaze rero ngo wavuye mu isi ngo uje muri Yesu ngo kugira usubire kwigeragereza kwa kundi ngo cette fois ngo wibaze ngo urabisho, tant que ari wo gerageza uzoyobegwa. Ariko avuga ati ndiwandeka jewe nkabikora mu buzima bwawe, ndabikora neza kurusha ikintu cose coshobora kubaho nikitarabaho. Nta na kimwe kiri capable yo guhindura, gutransforma mu buzima bwawe ngo bube nkuko jewe no bugira. Bisigura ngo umuntu wese akijijwe ategerezwa kugera ahantu aho areka ahitamwe
ko wenyene ari we ashaka kwihindurira ubuzima bwiwe, ko ashaka kubuha abakizwa ngo babuhindure, ko ashaka kubuha pasteur ngo abuhindure, ko ashaka kubuha societe n'umuco na culture y'ikirundi ngo ibihindure, canke akavuga ati ngira ndaburekere Yesu abugire ico yari yaraburemeye kuba. Amina, amina. Kandi ndashaka gupresiza ngo nta muntu numwe muri twese iyo tuva tukagera aho tuvukira, aho twakuriye, aho twarerewe, ndashaka kubabwira ngo nta muntu numwe muri twese adakeneye, adafise iyo besoin, adakeneye kuba transformé par le Seigneur. Nta muntu numwe muri mwese adakeneye guhingurwa n'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana irihweza ibona nta mugororotsi numwe ari ngaha ku isi. Ndashaka kubabwira ngo ibintu hari ukuntu twama tuvyumva mu buryo bw'amabwirizwa, siko? Hari igihe twama tuvyumva mu buryo bw'amabwirizwa, ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe. Imana nimba yararavye ikabona nta mugororotsi numwe ahari, ikabona twese twaracumuye kandi ngo turi privé de la gloire de Dieu, twese twaracumuye kandi bidukura ku bwiza bw'Imana, reka ngerageze kubivuga mu majambo yumvikana y'ikirundi. Mu ncamake iri jambo nuko kuvuga ngo mwese iyo muva mukagera ababa muri inosi, siko? Aho wavukiye hariho hose, mwese mwarononekaye. Ndashaka gusura mwaya majambo, kumbure baragukomera amashi wanyu, kumbure uri umwana yamye aba wa mbere mu ishuri, kumbure umuntu yarezwe neza, kumbure umuntu muri societe bashima, kumbure afise ivyiza vyinshi wamye wumva bakubwira, ariko ndashaka kukubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo mwese mwarononekaye. Kandi ndashaka kubabwira ngo uburyo mwononekaye ntimwononekaye uko ariko kose, ariko ndashaka kubabwira ngo uwapanze ukungene mwononekara, parce uwabipanze ni Satani, kandi Satani akoresha iki? Akoresha isi turiko turavuga isi, tuvuga iki? Ni systeme yitwa le monde ihari kugira yonone, isambure, yice umuntu uwari we wese. Rero itangazo nshaka kubabwira nirihe? Nuko naho wowe uri umupfasoni, naho wowe uri umushinga ntahe ashimwa n'abantu bose, ndashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo bose barononekaye. Kandi ngenda kubwira ikintu cerekana ko wononekaye. Ndashaka kukubwira ngo uko Imana yari yarakuremye wewe, kujya kuntu Imana yaravye ihejeje kukurema ikishima ikavuga ngo yabigize neza, sivyo turiko turabona. Kuko reka nabwiye ikintu kimwe, umuntu afabrika ikintu tumenya ubuhinga bwiwe, ubukuru bwiwe, ubwiza bwiwe turavye ico kintu yafabritse, siko? Uravyumva? Wewe mu buryo Imana yari yarakuremye, yari yakuremye mu buryo abantu bakubona bakabona ubwiza bw'Imana. Yari yakuremye mu buryo abantu bakubona bagatangazwa n'ubunini bw'Imana. Yari yakuremye mu buryo abantu bakubona canke babona ubuzima bwawe bakumva barakunzwe n'Imana atani ico muvuganye kuko bariko barakuraba. Rero nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo bose baracumuye kandi baca baba privé de la gloire de Dieu. Rero uburyo twabaye privé de la gloire de Dieu, ni kuvuga ngo twabaye privé de la gloire de Dieu mu buryo twebwe tutaba tukibona ubwo bwiza bw'Imana, ariko twanabaye privé mu buryo de la gloire de Dieu mu buryo tutaba tukimanifesta iyo gloire de Dieu mu buzima bwacu. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo bose, siko? Kandi ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira ngo uwuvuga muri mwebwe ko adakora icaha ngo abagize Imana umubeshe, kuko Imana yo yivuga ngo yarihweje iraraba mu isi irabura umuntu n'umwe agororotse. Hama ikindi ikongera ikavuga handi ngo hariho benshi bibaza ngo ego je veux bien, ngo nanje ngo ndafise utuntu nkora, ngo nanje ngo ndacumura, ngo mugabo quand même ngo ntuwongereranya na bakanaka, jewe simeze uku. Niko kenshi dukunda kwibwira ngira biraduhumuriza, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwavuze ngo ntiwice niwe yavuze ngo ntukabesha, siko?
rero nimba yaravuze ngo ntukabesha akongera ukavuga ngo je sinica ngo jewe ndabesha gusa, umviriza ngo uwavuze ngo ntiwice niwe yavuze ngo ntukabesha, kandi ngo nimba utica ariko ukabesha ngo uburenze ku byagezwe vy'Imana, kandi ivyagezwe ubwabyo bikavuga ngo urenga kuri kimwe ameze nk'uwarenze kuri byose. Bisigura ngo na wa wundi ahenda umubebe asohotse agiye ku kazi wa muvyeyi asiga muhenze ngo ndakuzanira imbombo kugira ntarire, nawe nyene yacumuye nk'uhejeje kwicana. None mwumva umugororotsi yo bande? Rero ijambo ry'Imana yakatubwira ngo twese twaracumuye kandi turi privé de la gloire de Dieu. Amen. Twese twarononekaye. Ikintu ushaka kuvuga rero mu vyerekeye gucumura kidukomplika cane gose, kidukoroga cane gose. Twafashe ukutariko kandi kikadukorogera ubuzima kubera ko twagifashe ukutariko. La fois passée Christian yaravuze ijambo ryiza ariko arigisha ngaha, nimba ntihenze naza Christian yarivuze, yaravuze ngo ntucumura, nturi umunyavyaha kubera ucumura, ahubwo ucumura kubera uri umunyavyaha. Rero ndashaka ko insista kuri iri jambo ry'ukononekara. Mwarononekaye. Bwira mugenzi wawe warononekaye. Okay, basi ntubwire mugenzi wawe, ibwire ngo warononekaye kuko ndabizi ko ubizi neza ingene wononekaye. Ndashaka kubabwira ngo kononekara kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo meme les sages Imana ngo ibafatira muri sagesse yaho ikabona aho bipfuye ivyabo. Ndashaka kubabwira ngo kononekara, kubona twarononekaye nivyo bituma dukora ibibi, kuko nta ushobora gutanga ico adafise. Vous muvyinjiyemo mukavyiga neza kugeza ku mabwirizwa. Bano mabwirizwa y'Imana ngo ntukore ibi, ntukore ibi, ntukore ibi. Paulo ariko arayasigura avuga ngo ntiyari ahari kugira ngo muyakurikize kuko ngo yari izi ko adavyo mushobora gukurikiza, ariko ngo yari ahari kugira ngo ademontre ko muri abanyavyaha, kuko iyo atahaba mwo kwihagararako, ariko arahari kugira kwereka ivyo urenga Imana itashaka kurengako hamubimenye kuri umunyavyaha. Rero kononekara niko kwaduhaye gukora ibibi, kandi ashaka kuvuga ngo kononekara twavukiye muri systeme mwisi yonona tubishikiramo automatiquement turononekara, baratwonona. Je mpora mvuga nti uko umuntu akura niko agenda yoronekara, mugabo ntababebe bakiri batoyi kubera no bakivuka iyi systeme yonona ntirabonona gose. Muzorabe je mpora nda muzora umuntu umwe aja gahagarara ngaho imbere akaba afise umubebe agasha urana abari imbere yanyu gutya agatangura kugiterura kigatwenga, umuvuga butumwa ari ngaho imbere akagiterura kigatwenga, udusanga no Satani mwe kara umuvuga butumwa bose ariko arico cana beze atabwe n'Imana karacari imwe baracasa ubwiza bw'Imana. Kononekara niko kudutera gukora ibibi. Uburyo twononekaye ko ndashaka kubabwira ngo twarononekaye, kandi twononekaye mu buryo butandukanye, twononekaye mu buryo butari bumwe. Nico gituma muzobona abantu benshi ngaha barakunda kuvuga ngo ya vraiment, nanje nahora ndabivuga, Imana umunsi umwe irankosora, ndakunda kuvuga genre je support umuntu agira iki, Imana ikambwira ati mbe hagiye uvuze ngo ntisuporta ubu uri kuvuga iki, kandi ikambwira ati tena urabivuga ukavyishimiriza, kuko aha mwese urazigane mwibwira ngo ego je veux bien, ngo ndafise amakosa ngira, ngo ego je veux bien, ngo mugabo vraiment umuntu yubahuka en plus yitwa ngo akubahuka ku ubiza yako ari ikintu kimwe, ivyo ukora sivyo akora, ibi ukora sivyo bibakora, kuko nawe ibi bakora sivyo bibikora wewe. Ariko ndashaka kubabwira ngo ibi byo ari byo byose ukora warononekaye kandi wononywe na Shetani, nawe nabikoreshwa n'uburyo yononekaye kandi yononywe na Shetani. Rero nimba wibaza ngo ivyawe biratuma, nagira ndaguhebuze nakubwire ngo nta ciza kiva kwa Shetani, nta bituma biva kwa Shetani. Ndashaka kuvuga ngo ivyo ari byo byose nama nabwiye abantu nti
nimba imana yaratubwiye ngo shetani yazanywe no kwica no kwiba no gusambura, ikintu icyo ari cyo cyose ciwe ubitse muri wewe, umenye ngo nta bikoresho byo kubaka satani afise. Ibikoresho vyiwe vyose nivyo kwica, nivyo kwiba, nivyo gusambura. Rero ivyo akubitsa vyose nibikwica, nibikwiba, nibigusambura. Kandi ivyo akubitsa vyose nukugira ngo nivyaheza gukora akazi kavyo chez toi, aravyizeye yuko biraza no gukora ku mugore wawe, biraza gukora ku bana bawe, biraza gukora. Reka mprecise aka kantu naho katarimo mu bintu nashaka kwigisha. Harakunda kuba impari tugaharira mu bantu b'Imana bakavuga ku kintu cerekeye umuvumo. Siko? Munyibutse nakigira kirekire sinshaka ntikirimo. Murumva? Bamwe bakavuga ati Yesu mu byo yapfiriye yaratubohoye imivumo yose. Uravyumva? Ari kandi akavuga ngo shango yangu hari imivumo ngo ibiva kwa basogokuruza nabande je ne sais pas. Muravyumva? Hakaba impari, ariko icyo nshaka kubabwira ni ikihe? Yesu mu byo yatubohoye yaratubohoye imivumo yose. Siko? Yadukuye ko imivumo y'icaha. Ariko ndashaka kubabwira ngo uko nukuri kwijambo ry'Imana. Ariko ndashaka kubabwira ngo uko kuri ifo ko gucika realite y'ubuzima bwawe. Kuko nikutacika realite y'ubuzima bwawe, ngira ndababwire ngo muri iri shengero rya Life Center ahanyene sinja kure, aha turi nirirwa mbona bakizwa imivumo yo guhera kuri bana kigenda ikurikirana. Sinivyo, reka ndakubwira ikindi kintu. Ndashaka kuvuga ngo imivumo ihera ntumbaze hehe. Yo ndiko ndavuga imivumo mwibaza ngo ni ibintu biri spirituel vya hatari. Ariko ndashaka kubwira ngo urashobora kuba wavyawe n'umuvyeyi yumva ko yanswe. Wana kantu simple kako. Wewe ntushobora kumenya ko yumva ko yanswe, ntuzi gituma yumva ko yanswe, ntuzi gituma yavivye avec ico kintu, ariko uwo muvyeyi arakigukomunika. Kandi ndashaka kuvuga ngo iyo bariko reba ko ntavyo mumenya. Ariko ndashaka kuvuga ngo iyo biza muhora mwibaza ngo ni ibintu bito, ariko ndashaka kuvuga ngo ivyo mwibaza ngo ni bito biradetruiza ubuzima bwanyu ibara rikagwa. Ukibaza none ko aba bantu bakijijwe, ko bama gusenga, ko bamyatwara abana babo mu misa, tukabona bakuze abantu basenga, bigenda gute ku ruvyaro rwiwe rusambutse jusqu'à ce point. Ukibaza none agakiza twahawe mu buzima bwacu nta power, nta nkomezi, nta capacité gafise zo kugira ngo dutransmette ibintu bizima mu ruvyaro rwacu, ha mugo ruvyaro turubona ruvyaro équilibré rukomeye. Na agakiza nta nkomezi gafise. Abaganda babwira ikintu kega bene data. Ivyo muri vyose uko mwononekaye uko ariko kose, ndashaka kubwira ngo ntivyakozwe n'umu amateur, ntivyakozwe n'umu petit joueur, ntivyakozwe n'akantu k'akarofa, ariko ijambo ry'Imana rimwita ngo lo malin. Hama hejuru yuko umwita ngo lo malin rimwita ngo ni se w'ibinyoma vyose. Mwe muzi ngo murabesha, muzi ngo muramufunga ikiwani, muzi ngo murazi ko akagenda ngo muraba petit joueur imbere y'ujya muntu bubijanye n'ibibi vyose. Rero arabarekupera guhera muri hehe, akonona agasambura. Kandi agenda bwe ngo satani asambura avec précision. Nico gituma tudasambutse co kimwe. Satani asambura avec précision ubuzima bwanyu. Arakuraba akabona ingene wagabiwe, akabona ico Imana yadepoje muri wewe, akabona ico wovamwo n'ico wokora, nawe nyene akavuga ngo kuri uyu reka ntumbereze hajya nyene, reka nkubite hajya nyene, reka ndahasambure, reka ndahice, reka ndamumare, kugira ngo n'umunsi azokwibwira ngo aravyuya gatwe wenyene azovuga ati wapi habiwezekana. Rero akagenda dusambura twese mu buryo butandukanye. Nico gituma rero amabwirizwa aje kutubwira ngo kora iki. Ni nko gufata umuntu wavunya amavi, siko ukamuvuna inkokora ukavuna amagufa yose, hamugasha umubwira ngo we ngo haguruka ngo utambuke neza ugororose. Habiwezekana. Nahagerageza, nahavyuka, nahashiramwe ingufu, nahagira effort, nahabishaka, nahashiramwe umwete, ntibishoboka. Kubera yuko yaravunaguritse. Icakenewe ni kuba restauré, no kuvugwa gakira kugira ashobore gukora ivyo bintu. Amina.
rero ibi abakizwa benshi baravyihendako ugasanga baragwanye barananiwe bariculpabilije baragize namba nkoriki kubera ikuri concentre ku caha erega icaha siyo problème ubugwayi bwawe niyo problème kuko ubugwayi nibwo bugutera gukora icaha. Reka mvuga akantu nkunda kuvuga muzi. Umusazi afite ikibazo co hehe? Afite ikibazo co mu mutwe. None wobwira umusazi ngo nakora ibintu vy'umunyabwenge? Nayigeze kubwira umugenzi wanje ase mama wiwe agwaye mu mutwe. Mugabo ntiyemera ko mama wagwaye kuko biragoye kwemera ko mama wagwaye mu mutwe, siko? Rero yama mu ngorane, yama mu bibazo, yama yababaye yidoze. Rimwe namubwira nti je nabwiye ikintu nibaza. Ugihe cyose utazoburemera ko mama wagwaye mu mutwe uzokwama mu ngorane. Kuko utemeye ko agwaye uguma umuzeza ibintu by'abantu bazima. Ora ivyo bintu mujeje ntushobora kubizeza umuntu agwaye mu mutwe. Urabizi nawe. Rero nuwabimuzeza yamba akora amagafe. Rimwe yasanze yamupangiye umupango azana abantu biba umwana wiwe baramutwara. Umustamubwira ndakwinginze ubimenye uvyemere biragoye ariko mama waragwaye mu mutwe kandi utavyemeye bizogama bigukoroga. Munyuma yambariye ngo guhera umunsi nemera ko mama wanje agwaye mu mutwe nararuhutse. Kuko ngo naretse kumushavurira naramenye ko agwaye ndamugwaza. Ndahika kuza ndamuzeza ibintu by'abantu bazima. Abakizwa bari ngaha mukunze kwanka kwemera aho mugwaye. Muranatinya kuharaba. Muranatinya en fait mu préfère kubishira muri cadre mwita kwizera ariko c'est même pas kwizera. Nugufuya la réalité. Je nahora mbwira Imana ngo Mana nkiziki. Imana igacimbira ngo ndabigukiza atani ivyo wemera kugwaye. Umva navuga none ni mpaka nce muri etape yo kwemera ko ndabigwaye. Je nshaka kuvaho kutavyemera simbira aho gukira. Imana ikambaza ati none uzokwemera ko wakiziki. Abakizwa muri ngaha murishwe no kutamenya no kutemera aho mugwaye aho mufise intege nke aho ibintu bimeze nabi. Muratinya kuhemera kumbure kubera yuko haba mwishengero haba hanze y'ishengero muhiri wanyu no muri education mwaronse ama message menshi abagiriza abaculpabiliza abatuma urutoki hamaro kumva umengo no vyemera nopfa ugacuhitamo kutavyemera ugoba ngo sava cyangwa kabidefanda. Nuwo kwihenda kahakora ngo ariko jewe jamais je kandi turabishiramo inguvu je nahora ndabiharira n'inguvu kandi ngasanga mu guharira n'inguvu ndaparvena gutsinda umuntu ariko naho ndamutsinze sincankira. Rero nakubwiye ngo kubwira umusazi ngo agira inyifato y'umunyabwenge ni ibintu biri très compliqué. Azogerageza kandi niwa mu discipline azobigerageza yambare neza aze mu bantu yambaye costume ubona ari umushinga ntahe umwicarikaha uvuga uti kwera umugabo wanje ameze neza kwera umugabo wanje yarakize umushiraha mugabo kumbure ni yashaka kwihagarika azoca hagaruka hanyene muri eglise ashabigira ngaha wo mu discipline mugahaza kuba ikintu kimwe gitrayisa kandi ico kimwe nikiza coroha kirakubita bwa buremere bufuta bwa bugorotsi bwose yari yagize. Rero natwebwe turanka kwemera aho tugwaye ugasha usanga ingwano zacu tuzishira hatariho. Reka ndeke umusazi none umusazi mushaka akora ibintu vy'ubwenge vyogenda gute hakugerageza kumwantrena gukora ibikorwa vy'ubwenge vyiza umuvuza mu mutwe akize mu mutwe automatiquement azokora ibikorwa vy'umuntu muzima n'est-ce pas? Ikijuju wokibwira ngo nigikora ibintu vy'umunyabwenge ariko ikijuju naho wokibwira ngo gikora ibintu vy'umunyabwenge cogerageza bikakiruhisha mu mutwe bikakinanira nticumva iyo biva niyo bija ariko hakuguma ugiforsa gukora ibintu vy'umunyabwenge ico kijuju gitware kurahura ubwenge kuko nicamenya ubwenge naturellement aisément automatiquement azokora ibintu vy'ubwenge yorohewe atakimugoye ari vyo yumva bisanzwe kuri we. Amina. Amina. Rero naho ndababwirira namwebwe
ndashaka kuvuga ngo turirirwa tugwana n'ibintu ariko ngira ndakubwiye ngo ikibazo si ivyo bikorwa uriko urakora. Ikibazo naho satani yacumise, naho satani yivye, naho satani yasambuye indani muri wewe, naho satani yageze nabi, hakugira kubandanya gukora ivyo bintu bibi. Rero igikenewe nuko Yesu agira ico akoze hajya ahantu kugira ngo nihamera neza tout naturellement uzohora ukora ibintu vyiza wumva ari byo bikuguye neza bikoroheye. Abantu barakunda kwikuzayo ahantu Paulo yavuze, ariko naho ngira ndahasura ingene naramakosa. Paulo ariko aravuga mu Baroma ingene ngo ashaka gukora iciza ngo ikibi kikamutanga imbere. Hajya ahantu abantu barahihendera ko kuko uhasomye ukahabandanya urabona yuko yari kavuga eta ya kera, igihe yamenya ivyagezwe, ukuntu yabibona agashaka kubikurikiza ariko bikamunanira. Ushima bihera kuri irya chapitre avuga ngo ewe jewe ndagowe, ngo mbega ngo ninda zonkiza uyu mubiri w'ivyaha, siko? Ariko chapitre igashikurikira ngo Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo. Kubera yuko Yesu Kristo ari wadukiza, atubohora, atugira neza. Amina. None ndakubaza ikintu kimwe. Wewe wiravye ukihweza ubuzima bwawe, ubona ari ibihe bintu bibi byinshi bikorohera gukora? Uvuga uti ibi nivyo biri naturel wanje kurusha ibindi, siko? Ariko rero ndashaka kuvuga kuri Yesu n'aba bantu b'intumwa. Yesu rero ahuye na Petero na son frère André, igihe yahura nabo ntibatubwira amadefo bari bafise, ntibatubwira amafuti yabo, ntibatubwira ivyari bibagoye n'ibindi. Ariko ico tuzi ijambo ry'Imana ritubwira ko bavukiye muri ino si n'abantu, kandi wavukiye ngaha wese arafise ibibazo kanaka. Muravyumva? Rero abo bantu Yesu ahuye nabo, asha nta bantu babiri boza ngaha batanga karorero. Igor. Ndashaka kuvuga ngo aba bantu babiri baravukana kandi bariko barikorera akazi kabo ka misi yose. Yesu arabazi, siko? Yesu ahuye nabo ntiyaje ngo babwire ngo je ndumukiza w'ubugingo wo ndumucunguzi, siko? Ngo ndashaka kubabaza ngo est-ce muri ready kunkurikira? Ariko j'exige ko muzogira inyifato nziza, sinshaka mu maramaza, sinshaka mu nyambika ibara, nitwagendana mube mwiyemeje ko muzokwifata gutya na gutya. Si gutyo Yesu yababwiye. None Yesu yarababwiye ngo mwe mwahora muroba ifi, ngo acababwira ngo ba abarovyi b'abantu. Arezi ba abarovyi b'abantu. Babiba gute? Ndababaza babiba gute? Ajaka kubwira ngo ba, ariko ndashaka kuvuga ngo izo erere zarabaye gose mu butumwa twita ijambo ry'Imana, aho batubwiye ngo ba ugashumara imyaka ugwana na ba ukagerageza kuba bikanka kuba ukagumuri ugatinda ukihebura, n'est-ce pas? Nagenda babwire ngo ibi bijanye ngo naba ari abantu bagwanye navyo. Ni murahura n'abantu bakubwira ngo sha ngo je vraiment ngo naraje ngo ndagerageza gukizwa ngo ariko ngo vyarananiye ngo nca ndabiheba. None wananiwe niki? Wananiwe no kuba, siko? Wananiwe no kwigira ico Yesu ashaka kuba. Ariko ndashaka kuvuga ngo Yesu ariyemera. Yesu ariyemera, ariyizi, araza amakapasite yiwe, arazi ico ashoboye. Rero nta bintu birefu yabasavye, yavuze ngo we nkurikira gusa ndakwereke de quoi je suis capable. Nkurikira ndakwereke ico ndakugira. Nkurikira ndakwereke jewe ico nshoboye gukura mu bugingo bwawe. Kumbura urambwira ngo jewe ntunzi Yesu, reka je narapfuye narafutanye ivyaha vyanje bimeze gutya ngo bagumviriza naho vyo tukura tukutuku jewe ndakweza ukera nka shereki. Ukavuga ngo Mana reka jewe vyarapfuye bimeze gutya na gutya nta kigenda, reka je ndumukungugu ndumuki ngumviriza jewe nkuru mukene mu mukungugu nkamuduza, sindamushaka kuri level y'abantu basanzwe ariko ndamuduza nkamushira hejuru nkamicanika n'abahambaye. Rero Yesu ntiyabahamagaye kuko abaminiye mwebwe, Yesu yabahamagaye kuko yiyaminiye wewe, azi ico ashoboye gukora mu buzima bwawe. Amina. Amina. Aba bantu rero ntiyababwiye ngo ba, ntiyababwiye ngo igire, ntiyanababariye ngo nkurikira hama muce mwigira.
ariko yababwiye ngo nkurikira ndabagira kuba. Amina. Merci, murashobora kwicara. Nkurikira ndabagira kuba. Rero ndashaka kubabwira ngo nzokugira kuba ya Yesu irarengeye amalevo yacu y'ubuporoti. Siko? Nzokugira kuba ya Yesu irarengeye amalevo yacu y'ubuporoti. Kuko twebwe giye kuraba muri aya mashengero en general y'abaporoti, iyo turiko turakubwira guhinduka, tukubwira kureka gukora ibintu bikoze isoni iri shengero, siko? Tukagusaba gukora kameme ibintu biye. Ni naco gituma muri mwebwe abamenye kubinyegeza n'abamenye kubihisha biraborohera kuza ngaha bakicara mu bibanza vyiza bakiyumva ko ari abantu bazima kuko bize systeme y'ingene babihisha. Ariko ndashaka kukubwira ngo Yesu aguhamagara si kibazo cyo kugukiza ivyaha gusa. Kuko igihe yakurema nta ngwara yakuremanye. Ivyo bigwara byose ndiko navuga ugwaye mu mushaha wawe mu buryo umeze ntavyo yakuremanye. Rero yariko araguhamagara, Yesu yakuremye uri umuntu w'akamaro. Yesu yakuremye neza. Yesu yakuremye uri umuntu yo manifesta la gloire de Dieu. Yesu yakuremye uri umuntu nk'aba Petero yorengana igitutu ciwe kigakiza abantu. Yesu yakuremye uri kitangaza. Ni naco gituma kenshi bibagora iyo turiko turababwira ngo mwaremwe mu buryo bwiza bw'igitangaza, mu buryo buri special muri special. Kenshi birabagora kuko mwiraba ukavuga uti ariko ukavuga ivyo atazi kuko ntazi biri mu mpisho, jewe ndumucafu. Ariko ndashaka kukubwira ngo oya, ukuri nuko waremwe neza kandi nuko wononekaye, ariko nuko wahamagariwe kuja mu biganza vy'umuntu ashobora kukugira uko yari yarakuremye. Amina. Rero ndashaka kuvuga ngo en même temps Yesu arakora igikorwa cyo kukuvura aho ugwaye. Reka ndakubwire, amabwirizwa y'Imana aratubwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Aradusaba gutanga urukundo, n'est-ce pas? None ndakubaza, nimba mu buryo wasambuwe atarukundo ugira, none wotanga urukundo ukuye he atarukundo ufise muri wewe? Uzokwa mugerageza ico kintu, ariko ico conye nushoboye gukora, ushoboye kuraba abantu bafise urukundo ivyo bariko barakora, ugacubigana nawe ugakora ibikorwa by'urukundo, ariko ukabikora atarukundo ufise muri wewe. Bisigura ko ivyo wowe uri kurakora n'ubusa, nico gituma ijambo ry'Imana tubwira ngo idaho ugurisha ibyawe byose ukabihabora ugatanga umuriro wawe uturire, ariko ngo atarukundo ngo vyose n'ubusa. Bisigura ngo si kibazo c'ibikorwa, ariko ni kibazo c'ukumera kuba indani muri wewe. Ijambo ry'Imana akunda kutubwira no ngaha muri eglise akabitwigisha kenshi guca bugufi. Ndashaka kuvuga ngo hari abantu badashobora guca bugufi naho wogira iki. Kuko guca bugufi birasaba kuba ufite confidence. Guca bugufi birasaba kuba ufite assurance muri wewe. Rero hari abantu basanzwe bumva umengo isi n'ubuzima na famille n'ibintu byose byarabacishije byarabashize hasi bikwiye. Ubuzima bwabo bwose bagwana bagerageza kuja hejuru. Rero babwiye ngo ca bugufi bacavuga ati barampamvye ubuhoho ndaheze. Ndivurica rikorokerako. Kuko ategeza kugwana kugira yishire hejuru, kuko aratinya kuja munsi, kuko aciye bugufi acabura impemu zo guhema. Ariko rero Yesu abwira Petero na Ndereya bidahagaze kuri bo n'amakapasite yabo, bihagaze kuri we n'amakapasite yiwe, ngo nkurikira ndakugira kuba. Usomye mu ijambo ry'Imana, ejo nariko ndasoma ndondera, ncasanga aba bagabo babiri bavuga ngo mbeba abapagani, siko bariko barabavuga ko ku buzima bwabo, bavuga ko umwe ari we mukuru wa christianisme oriental, uwundi wa christianisme occidental. Donc bemegwa nk'ukumengo nibo batanguje amashengero kanaka aribo ba fondateur. Ugiye gusoma ubuzima bwabo n'abantu bazungurutse, nariko ndasoma nk'uyu yitwa Ndereya, n'abantu bazungurutse bakoretse ibisagara bazungurutsemwe bavuga ubutumwa bwiza, kandi bava ngo bose bishwe co kimwe. Uravyumva? N'abantu bazungurutse bavuga ubutumwa bwiza, bakoze ibitangaza, nibo wumva juste ijambo ry'Imana ivuga ngo bariko bararengana, abantu barazana abagwayi bakabashira mu nzira, kubera yuko ngo bariko bararengana, igitutu cabo kigaca ku mugwayi, umugwayi yarakira. Ba Petero wumva ngo ku munsi wa Pentecote igihe mpwemu yari amanuka, niwe muntu yahagurutse agatangura kuvuga ijambo. Ari mu batemo ba mbere babona ingene Yesu, donc babonye ko Yesu yazutse. Ari mu bantu Yesu yiyeretse. Ni kuvuga ngo ils sont devenus abantu ba hatari, bakoze ivya hatari, babaye influent,
bahinduye ubuzima bw'abantu benshi, bafashije abantu benshi, ni ukuvuga ngo barahinduye amateka, baragize impact mu bibanza byose barimwo, babaye vy'ukuri abantu bahatari. Bisigura ngo Yesu ntiyababeshe igihe yabahamagara, vy'ukuri yari afise umugambi, kandi hejuru yuko yari awufise, yari afise na capacité zo kugirane, zo kubahindura. Amina, amina. Ariko roga bene data, ikintu gikomeye dusha twibaza ngaha. En fait umengo wumva umengo, okay, Yesu sawa, ndavyemeye. None nkora iki? Ubiza ikintu kimwe. Yesu yavuze ngo nkurikira. Kandi ngenda kubwire ngo Yesu ntiyavuze ngo ndagukurikira hama ndakugire kuba. Siko? Bisigura ngo si ivyawe samayide yawe. Uravyumva? Co kimwe nka Petero turabona nka Abrahamu, Imana imubwira ngo ingo sohoka, va mu muryango wanyu, va mu gihugu canyu, va mu nzu kwaso, tugende ndagutwara aho nzoguhezagirira. Rero nashavuga ngo abantu bose muzobona muri Bibiliya babahizi bafite ibintu bikomeye bashitseko, ndashaka kuvuga ngo nta kindi gikorwa no babwira gikomeye kiruta yuko bahisemo gukurikira Imana mu buzima bwabo. Mwavyumvise, ubu sindiko ndababwira amabwirizwa, ariko ndiko ndababwira gukurikira Yesu. Ndiko ndababwira gukurikira Yesu kuko nzi ngo hariho amakapasite, hariho ubushobozi bubamwo none abaze ikintu kibiga bene data. Umwe wese muri mwebwe araza aho yononekaye n'ingene yononekaye. N'est-ce pas? None ndashaka kubaza, hari uwabanje kukubaza avi yawe imbere ko wononekara? Barakubajije ico vyibaza ko ngo tugira tukonone kandi ntitwakonona ngo uzoca wononekara gutya. Hari uwo babajije muri mwebwe? None ntimwisanze muri iyi si mwabayemwo, iyi si mu vyabashikiye muri ino si vyarabagize kumera uko mumeze. None kweke mwibaza ngo hari ubuhinga bwe mufise kuvuguruza ivyo bintu mu buryo bwanyu naturel. Ariko ndashaka kubwira ngo nimba kuba mwisi vyaraguhaye kononekara gutyo, gerageza ube muri presence ya Yesu, nayo uraba amakapasiti ifise yo guhindura ubuzima bwawe ukundi neza. Abakizwa ndashaka kuvuga ngo ikintu kibagoye, ikintu kibakoroze. Ndashaka kuvuga ngo abakizwa, hari abantu benshi ngaha, dora tubiganira n'abandi bantu, hari abantu benshi ngaha bari mu ishengero, ariko ndashaka kubabwira ngo nk'iyo turiko turimvira ngo life center irimwo abantu bangana gutya. Je kenshi nakunda kwibaza none gamana, hari abantu bangana kujya none vyakweri kweri abakijijwe muri bajya vyakweri kweri bo bangana gute? Uruzatuko turi ama pourcentage ngo usanga 20% kamwe bakijijwe Imana. Ndashaka kubabwira ngo si ibintu byo guharura ibikogwa ngo yango bakora ibi canke bakora ibi. Oya. Ariko nshaka kubabwira ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yacu ni mpwemu. Rero ngo n'abayisenga bayisenga mu mpwemu. Rero Imana yacu tugira relation mu buryo buri spirituel. Oho hari abantu benshi bari ngaha mu ishengero bicaye aha, ariko womengo ibintu biri spirituel si vyabo. Bo niyo tuvuze biri spirituel mu vyita kutari koko bamenyereye kubikoresha mu binyoma bitari ivyo. Ariko hari abantu bari ngaha kubwira ngo nshingiye ntayo ngene bakijijwe. Je urumva rosha nayo isanzwe mba hafi ya hajya kuri life center, hama nakunda kumva baririmba, nkumva baririmba neza, hama ndaza, hama umunsi umwe ntanguye kwasengera numva birafasha. Numva umengo hari ukuntu biruhura, hama ndabibandanya gutya, kamemekera naranywa inzoga, ndaheba inzoga, nitabi buhoro buhoro ndagereye foro ryarangoye, ariko natinze ndariheba, hama ndaheba nibi, hama ubunyene nduwahajya ndu umukristo ndu mudiyaka. Bon, pardon. Non, pardon les diacres. Urumva rero, wewe muri ivyo bintu vyose avuze, siko ugaca wibaza uti Petero na Andereya si ivyo bavuze. Petero na Andereya bavuga ngo Yesu twahuye turi ku kazi kuroba, hama yatubwiye ngo nkurikira, hama twaramukurikiye. Muri uko kumukurikira bamukurikiye mu buzima bwa misi yose busanzwe, baramukurikiye kandi hari igihe vyashika akabaza ngo nonega Yesu weko twahevye ivyacu vyose tukagukurikira tuzokunguka iki? Mugiye kuraba Petero si ibintu yigize, ashushe yarashuha, bipfuye bigapfa, siko yaravuga ngo Yesu jewe wewe naho vyose abagupfana nawe. Abageze kumwihakana teka je ntitwari turi kumwe sindanamutse. Erega nico gituma bene data mwe muratinya kuba bo muri, kandi mutinya kuba bo muri kwa mweza ngo bajya no muri Bibiliya ngo nabahatari kubarusha, ariko ndashaka gupreciza nta kintu na kimwe bajya abantu babarusha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Eliya yari umuntu nkawe. Egiye bakubwiye ngo nkawe bisigura ngo nawe yarafise amadefu.
nawe yari yarasambuwe, nawe yari afite aho yononekaye, nawe yari akeneye kugendana n'Imana kwiwe kwamuhaye gukora ibintu byahatari. Ariko la question ni est-ce que mwebwe muri ngaha mwishengero mwitwa abaporoti ni bangahe bagendana n'Imana? Je turatuganira n'abantu nkumva ko arakubwira ibintu byose ubuzima bwiwe, nakoze ibi nagize ibi. La fois passée twaganiriye n'umuntu bagize ikibazo n'uwo bubakanye, arabwira ati ibi bintu gadeni ndabivuyemo. Dutangura kubiganira ko ncangira Imana ndavyibuka nti je nibaza yuko igihe wagira ugire mariage narakubajije ko wumva ko mu mutima Imana iguhaye permission kugira mariage n'uwo muntu, ni kandi wambwiye ngo yego. Ntinwenda kwaza ikintu kimwe, nimba uri kuri amudekuvra ukadekuvra utaruzi, ijya Mana yagutubije ngujeyo weyo ntiyari imuzi, none yarakubwiye ngo uzoca ubivamo. Rero uwo muntu ntangura kumubwira nti jewe mbona umengo ikibazo saho gihagaze, nikibazo gihagaze yuko ufite ikibazo cyo mu mpwemu, ndofeta agakiza kawe karase probleme. Uwo muntu arashavura cyane ko atakubwira ngo deni, ngo umugore arananira, ngo ugacumbwira ngo sindi spirituel. None umugore ngo ananiye nikosa ryanje, ariko namubwira ntumbiza kubwira ikintu kimwe, we wambariye umugore wawe ibintu akugirira, wabivuze urabivuga neza urambarira, kandi ndavyumva, kandi n'ukuri nibara birateye ubwoba. Nihama wambariye position yawe, narashavuye naratsitaye nagize gutya na gutya, sawa, nimuga histoire yagarukiye ngaho. None uwe Jésus dans tout cela? Yesu arihe muri byo byose? None kwe kutambarira ngo vyari bimeze ukungo Yesu ngo acambwira ngo ihangane ntusure kumwishura ngaho. Kwe kutambwira ngo vyari bimeze ukungo Yesu acambarira ngo mubwire donc nta mu byo wambariye byose nta Yesu acamwo. None ninde yababwiye ngo agakiza nibi bintu byo ngaha please? Sivyo, ibi n'amafuti nabwiye bizobananiza, ntaco muzoshobora, ntaco muzoshikako, muzofata co muvuyemwe mbabarira. Ariko abantu basigaye baribaza ngo none kwakira Yesu vyari ibi ku buzima bw'uyu muntu ataco bwamaze. Ariko suko Yesu atarashoboye, nuko ata Yesu wigeze ugendana nawe mu buzima bwawe. Kuko aba bantu nta kindi kintu yabasavye, yababwiye ngo nkurikira. Kandi uyu muntu ababwiye ngo nkurikira, mwumve ga bene data, aba bantu ni bari basuzima bwabo, abantu bose priorite zabo, ntibari bose ivyo baha agaciro n'ivyo bemera n'imigambi n'ibintu byabo. Ariko Yesu abasavye ngo nkurikira, umengo Yesu atanguye kukwitwarira mu vyiwe ngo tugende ngo hariya ngo kuri plage ngo ngiye kuvuga ubutumwa. Akavuga Yesu ivyo bintu uri kurantwaramwo nateza kugira idiri y'amahera kuko twari dukeneye ikimuhira. Hagacagera ahantu vuti none ndamukurikire canke ndamwikawusha, ndamubwiye genda nzo gusanga imbere. Rero ndashaka kuvuga ngo abantu benshi muri mwebwe muri abaporoti, ariko nganda babwiye ikintu ga bene data, nta kintu do special mugira kuba abaporoti. Kumbura warabivukiyemwo siko? Ahanga nabwiye ngo uri umuporoti nibisanzwe, n'abakatolika barabaho nabo bameze neza nibisanzwe, n'abamizuruma barabaho nibisanzwe, n'abajehova barabaho nibisanzwe. Rero uri mu idini rimwe muri aya madini abaho ngaha ku isi, nta kintu na kimwe catari wagize, ntuzoja mu ijuru kubera usengera ngaha, ntuzogira iki kubera nta na kimwe. Nico gituma Yesu hari abantu azobwira ngo ngira zobara mu maso ntazonabavugisha, azobara mu maso abaze ngo vugisha ukuri, turazinanye wewe nyene uzocukubita ikoroso. Kuko Yesu si ibi by'ubuporoti. Yesu akubwira ngo nkurikira, nimba ari ikintu ca mbere nabonye gitangura gukorogana mu gakiza, gukurikira Yesu. Agukubitisha ikoroso udashaka. Usha nawe je harageze igihe ntangura no kugira ubwoba bwo kwiyangaja mu bintu byinshi, kuko nasanze ndabishoramwe umutwe, agaca zana programme ziwe mu nyuma, kacangira ikibazo cyo kungene nkoshona abantu, kaca ndamubwira ngo we warindire, yihangane arantahura. Muga Yesu yarambwira ati deni jewe, je nta muntu ntatahura n'umwicanyi n'ubugira iki ndamutahura. Rero ndagutahura, kandi ushima ndagutahura ndakurindira. Kandi ukunda kurindira ni kuzomara imyaka 40 uzunguruka mu bugaragwa, je ndafise umwanya we nta ufise, hazogera kuva ku isi udashitse kuvyo nagusezeraniye. Atari kubera bitahari, atari kubera ntashoboye, ariko ari kubera ugumutakaza umwanya munini ugenda à gauche na droite ahantu hadakenewe, ubura kugendera mu vyo je ndiko ndakubwira. Pastori wacu David Ndaruhutse ujya yitavye Imana, niwe yatubwiye akajambo karangyohe, yatubwiye ngo abakristo benshi ngo bameze nk'imbwa z'ikizungu. Imbwa y'ikizungu ngishobora kuvana na patron ngaha ngo bagiye a 1 km. Siko? Ahantu y'ikilometero kimwe.
ariko ngo imbwa y'ikizungu bariko baragenda iguma yiruka hajya igasubira ikagaruka igasubira ikiruka hajya ngo uvuga ngo ahantu h'ikirometero kimwe imbwa ihagira ibirometero 10 kubera iguma yiruka hajya ikagaruka ngo rero ngo abakristo benshi ngo bameze nk'imbwa z'ikizungu barabwira Yesu ngo à partir d'aujourd'hui ndemeye kujana nawe umbwira ivyo ushaka okay Yesu avuga ngo okay turagiye ngo rindira gatoya ngo ndagarutse ngo okay Yesu tugende Yesu nawe akarindira mugasura mukavata de aho wozi ngo mugiye hajya ariko muzoshika hagati akubwire ngo désolé imisi yawe yo kuba ku isi iraheze Yesu waransezeraniye ntabonye amasezerano none urabesha simbesha ni wewe sindagufata ku nguvu cenjana na wewe nico bituma ijambo ry'Imana tubwira ngo nimwemere murongogwe na mpwemu w'Imana. En bref, iyo langage peut-être mudahora mwumva nici sigura none ubuzima bwawe bite ugendana n'Imana gute hari umuntu ndavye nca ndatwenga ko nibutse ngene yamavuga ko biri compliqué kuko kenshi tubivamwo kuko biri compliqué justement biri compliqué ko hari n'igihe wibaza ngo yambwiye ngo ngiriki ugaca ugenda kukigira ugasanga squatter kabati sasa roga manager sishobora kubakira ubuzima bwanje ku bintu bitari sûr hari igihe squatter n'igihe ntagiriki ibi bintu vy'impwemu turahejeje ivy'idini ndakwemera nzobigumamwo nzoja gusenga nzokubura mu rusengero nzoririmba ariko ivyo kumva no kumvira ijwi ryawe ibi ndabihejeje ariko ngenda kubwire ngo ivyo nivyo vyonyene bifise capacité yo gutransforma ubuzima bwawe kandi ubuzima bwawe butabaye transformé ntuzopfa uhesheje Imana icubahiro mu buzima bwawe. Amina. Reka nababwira ikindi kintu nababwiye ngo Satani ngo ntabasambura par hasard siko sorry okay nababwiye ngo Satani ntabasambura par hasard nagenda kubwire ngo udahinguwe n'Imana ntuzopfa ubaye heureux mu buzima bwawe. Aha abantu benshi bicaye basenga basaba Imana ivyo yohindura ku isi ivyo yohindura mu miryango yabo ivyo yohindura mu gihugu n'ivyo yohindura aho ngenda kubwira ikintu kimwe naho yohindura ivyo uri kurayisaba vyose uzokwama wumva umerewe nabi kuko ibikubabaza n'ibikuremera si biriko biraba mwisi ibikubabaza n'ibikuremera ni wewe ingene usambutse n'ingene wononekaye kuko hari umuntu ariko araviva ibirenze ivyo wowe uriko uraviva mugabo akurusha amahoro n'umunezero mu buryo budasanzwe. Iki kintu Yesu yavuze ga bene data ngenda babwire ngo je nibaza yuko twarakijijwe tuzoja mu ijuru n'umugisha ukomeye ariko niyaza ko umugisha wa kabiri ukomeye ushobora kudushikira mu buzima bwacu n'ukugirwa kuba kuko ndashaka kubabwira ngo iki kintu Yesu yavuze ntigiherera mu bintu vy'ivyaha gusa ariko nshaka kuvuga ngo kugira ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe muri mwebwe nabagize amatwi abandi ndabagira ukuboko abandi ndabagira ukuguru abandi ndabagira poitrine n'ibindi vyose siko ndashaka kubabwira ngo ntiwaremwe par hasard ico uri gitegerezwa kugira akamaro umubiri wose ariko Satani uburyo yakononye nawe burakunyegeza icuri kandi wewe biragoye kuvyitorera wenyene ariko ndashaka ngo kugendana n'Imana kwa kangahe narakwijije imyaka 25 ha naganda yite kumutwenze donc nsa n'ushaje hacambaza ngo yamavuka nyene rero sinavutse ubwa kabiri mwe muza muraharura ivya mbere ya narabihevye sinkibiharura kwa kangahe narakwije imyaka 25 nkijijwe cyandibuka yuko umunsi nakizwa naraka junior nkabajya junior umunsi nakizwa ku mugoroba yari samedi ku mugoroba nari mfise umunsi mukuru munini uri organize natumiwemwo yari anniversaire ya mariage y'abantu b'inshuti bagira 25 ans de mariage. Iyo 25 ans de mariage yari yabereye ahantu muri jardin nini cyane gose bagize bimwe by'amatara yanditse 25 hariya cari ikintu nyene kinini gose kandi jewe uwo munsi naratinye no kwakira Yesu narezise gato kuko narakekeranya ko abakizwa bakumva ko nkijije bavambwira singene muri irya fete ariko umunsi jewe ndesida gukizwa reka ndabwire ndabacishirize ngo umunsi ndesida gukizwa mu bintu nagwanye navyo ndi mu ntebe gufata decision mu bintu nagwanye navyo
naguma nibuka umugore umwe w'umukizwa nkoresha iyi terme ashishwe w'umushishwista. Hama nkaguma mvuga nti Mana je ndashaka kukwakira kuko imbere yaho nari naraje mu bakizwa bakavuga ibintu byinshi mbe ndashaka kuvuga bene data turakuze n'est-ce pas ntitukira abana kera baratubwira ngo Père Noël arabaho mukavyemera n'est-ce pas rero hari abantu n'Imana bakifata nka Père Noël bababwiye ngo Imana irabaho baca baravyemera none mwe mwavyemeye gute none mwe umuntu ngo urumva ngo bijya byaba mizuruma ngo sivyo ngo nabijya ngo sivyo ngo ibi byacu ngo nivyo kandi ngo utagize ibi ngo ntuzoja mu ijuru ugaca ubikurikira none ubikurikiye kubera wemeye uyu yabikubwiye. Twategerezwa kwigira rencontre yacu parce que ntidushobora kugendera amajambo y'abantu abantu barabesha bazogutubiza uzokumigwa. Jewe rero nagize ama experience avant ça bavuga Yesu nkavuga none ga Yesu vya kweri urabaho none uri wakweri none umeze gutya none ga Yesu je baranagirirwa butumwa guterroriza nkavuga none ga Yesu uwo musi uzoza nimburi juste uzompora ko ntumva ivyantu bavuga ugira ntundusha kumenya ingene abantu babesha wewe uranyereka ukuri unyiyereke ninanka kugukurikira uzobimpore mugabo ni wompora ko ntumvirije abantu kuko aba bavuga ibi aba bakuyemo Bikira Mariya bajya bamushizemwo aba bashizemwo uyu je no menya ndavuga vya kweri. Rero muri iyo minsi ndagira utu experience duke tujanye no kubona Imana ya kweri mu buzima bwanje parce que ngiye mu bakizwa navuga nti hari ukuntu ariko bavuga Imana umengo ni ya kweri. Rero ico gihe ndagira utwo experience kandi n'ukuri ndabona udutangaza twinshi. Hamara uwo munsi ndibuka ko nari mu ishuri nkaca numva muri jewe haje akantu ariko wewe ivyo umusaba Imana ngo ikereke kira kweri abikwereka ariko we nawe ntushaka gutera intambwe. Jero mu kunezereza Imana numva ko nshanja gusengera mu bakizwa ndavuga Mana yo ni kandi nivyo vraiment ejo warankoreye twatu numva ndabwira ejo nzoja gusengera mu bakizwa numva ariyo kado ndayisororera hama kuko numva bakizwa babishe très sérieusement numva babishe numva ari eforo n'ibintu ndakugiriye wewe je ntavyo nayikwigirira. Hama ndagenda muri abo bakizwa kubasengeramwo uwo munsi hama baravuga ngo ni bande bashaka kwiyangaja kwangaje ubuzima bwabo dans une relation avec Jésus bashaka kugendana na Yesu. Je nkumva umengo c'est comme si ari karambarira ngo none ubu nawe ntuzi ko ndiho none ntitwogira alliance je na wewe ndavuga rero shaka ikibazo narise ko ari kumenya kuriho maintenant ndabizi kuriho okay mwe nkavuga none gamana ninakizwa nzoca mera nka wa mugore arashishwe agumashishwe umwanya wose none ninakizwa nzoca ngumashishwe nanje nico tubijambo byo ngo umunezero wanyu menywe n'abantu bose abashobora kubura umuntu yamashishwe ukiyaza ngo ntaco wononye urabujira abantu gukizwa. Rero uwo munsi nivyo kugira ngo Imana eva ngo mu vyamwa byawe harimo gwaneza n'est-ce pas none abantu mwaba mushishwe il y a un problème quelque part ko gushishwa ni resultat y'ingene wononekaye mugabo none Yesu nawe ntavyakora vyo tumubihinduka. Uwo munsi ndagenda imbere ngiye ngaho imbere gukizwa narashitse ndahagara mu bandi baravuga ngo vuga mwami Yesu avuga mwami Yesu ndakwakiriye mutima wanje vraiment mais nkumvuye ngo Mana je byo bakizwa numva biri compliqué parce que numvuye ngo baratubuza no kuja muri boîte kaje numvuye ngo hari ibintu batubuza numvuye ngo sinzobiheba siko hama baravuga ngo vuga ngo ndahevye ivyaha vyanje vyose ndanabwira Yesu ntivyo ntavyo mvuga ko nawe ucu twenga urabizi ko atavyo mpevye donc naraselectionne ivyo mvuga n'ivyo ntavuga. Hama kandi ndabwira Yesu ni Yesu je no musi turi kwa gatandatu ndakwakiriye mu mutima wanje arakini je ubuzima bw'abakizwa sinzi ngene babubaho rero numva umengo ndakwakiriye kwa gatandatu muge ibintu vyo guhera lundi je ntumbaze kumbure ni napfa muri weekend ça va ariko ni ntapfa nkabandanya kubaho lundi ntaco ndagupromesse wewe uzobingirije je ntavyo noshobora kumbe ryari isengesho ryo guhishurirwa ntabizi. Amina. Uwo Yesu ronda mwakira umunsi mukuru narawugiyemo agacanyere kudutangaza kaza mbonye umuntu aborewe aje kundaba agaca ndaba agaca mbwira ngo wewe hamura ngo wewe nzo gutagukizwa gukizwa bizanye gutahana ndamubwira nti trop tard nakijijwe no munsi jewe ndiwa kwico gihe twaciye tuva ngaho twa dusohoka ahantu hitwa Calvados dushize muri Calvados rero uwo muntu ndabwiye ko nakijijwe acaza kundaba ngo ni sawa ntabwo ni sawa ngo mvumeze bien ambwa normal ngo we rero ngo ntiwakijijwe ndamubaza ni kubera iki acambwira undi mugenzi yitwa ngo Jean Yves gihe yasohoka yakijijwe ngo yarashishwe ngo vyaramubihiye ariko wo kubona umeze bien byerekana ko utakijijwe. Ega nanje nicaye muri iyo boîte ntangura kwiyumvira ntangura kubaza Yesu kuko ga bene data nababariye vyose ni histoire yawe na Yesu
nimba nta kintu kihariwe na Yesu kazi yako nta bintu uri muri kuriyenda je abimbariye ca ntangura kwaza Yesu nicaye muri iyo boîte naga nti none ga Yesu ugira umbwire ko hahandi nakubwira ngo winjire ntiwinjiye kuko je rero umengo si waguma ubinsaba nakwemereye winjire ntiwinjiye mugasi ndiko ndababesha canumva muri jewe ujya bikubwira nkande kari umupagani ega naciye nja kumurondera mu bantu benshi ariko aratambaraje kumurondera ngo hano ayumvise ni nakijijwe ni kandi we ntavyuzi kuri umupagani ni mugabo ni Yesu namwakiriye mvuye urabona urumva uwo Yesu rero duca turagendana ndashaka kubabwira ngo mu kugendana na Yesu kwanje kumbure hajya Yesu hari ikintu ciza yavuze abongo yabwiye abafarisayo ngo beni Yesu yabivuze navyo nzi yavuze ngo nimba ari we yavuze ngo abasuma n'abatoza kori ngo bazobatanga kwinjira mu bwami bw'Imana murazi gituma yavuze iryo jambo kuko hari abantu baba bari mu madefo ari clair na societe ibakasa urumva umuntu wese ngo mengo na shetani yoza hava kuvuga ati eka na je urandengeye rero iyo baje kwa Yesu hariho chapitre badacamwe mwebwe mucamo kuko mwe muza mbukiri muri vya bon écoute nta kibazo ushaka ko tubigenza gute ngororoke ça va ndashobora kugororoka je namye narizwe neza namye ndi umuntu ameze gutya mwe mubanza kugerageza mukagenda kugira imyaka yo kugerageza mukayobegwa mugatinda mukabitora yuko ataco mushoboye sans lui ariko bajya iyo chapitre ntayo bacamwe barabizi ko atavyo bashoboye d'avance baza kwa Yesu ngo wewe wenyene bikore je rero ntarakizwa nari archifo nakuvuga ngo nari umuntu atari uwo ari rero avantage vyangiriye nukuvuga ngo narabesha abantu nigira uwo ntari avantage vyangiriye umunsi nakira Yesu wamengo nabwiye nti Yesu bizabwiye urabizi ko mbesha abantu bose nizere ko utinjiye muri liste y'abantu nzokomeza kubesha basi wewe tuzogira ivyakweri kweri please rero vyaramfashije kuko vyampaye ubushobozi bwo kugwanya no kunesha abakizwa kwera abakizwa kenshi ntibakwemera kuba uwa kweri ntibakwemera kuba wewe siko bacha bakwagiriza bagashaka kugira ikigo cunyaruka kwigira uwundi kugira basi nawe bakwaaccepte muri iyo societe y'abakizwa ariko jewe ndibe ko naho ndavyibuka nkabani Yesu ndibuka umunsi wewe twavuze ko tugira dutangure kugendana nkacavuga nti muga aba nta munsi nibuka je navuze ko nzotangura kugendana nabo rero aba bipfuye birapfa je nagize isezerano na wewe barananyagiriza ngo abantu baza kumbwira ibibazo vyabo hari wigeze kumbwira iryo jambo ngo rega bo bajya abanyantege nke bose ngo baza kukubwira ivyabo ngo kuko ngo bazi ko ukina n'icaha ngo urorosha icaha kuko je nasa n'utabikomeza ivy'ivyaha hako nagenda abwire yuko Yesu yaramindu Yesu yarantransform Yesu yangize neza kandi sinobabesha je Yesu arageze igenda avuga ni Yesu naho wopfa tukaja kuguhamba ni kuri cimetière je no shira kwishugwe nkavuga nti igira amahoro ivyo wankoreye ni vyiza shaka kukubwira ngo priorité suko mpinduka uko we uza gushima ariko je rega je ndibeshe shaka kubabwira ngo bihaje ndababwire gute basi umuntu abaho rimwe neswa none mbaho rimwe ubuzima bwaje ndabahebere mwebwe yaba ari kabiri no bahaba umwe siko rero rimwe nashaka Yesu wewe mpindura jewe mbe satisfait kandi ndi satisfait publicité avant ngo satisfait ou remboursé vraiment nta vyarambutse je suis satisfait kandi namubwira nti nimba ujejwe kumpindura nimba ujejwe kumpa amahoro nimba ujejwe kumpa umunezero uzobikore nanje nzoguha amanota hama ndiba ko Yesu yigeze kumbwira ngo mugabo ntunyi mu mwanya kugira ngo munyu mucuza kumbwira ngo ntaco nkora kandi ari wo tampa umwanya wo kubana nawe ngo ndaguhindure ndagutransform gumana nanje mu mwanya wawe ndeka ndabikora uko je ndavyumva pana ko wobishaka siko urabe ko resultat utazoshima amina none bene data je naho vyoshika bakanda suye ngo pango rapfuye siko none naho noja mwijuru ubunyene siko none sinaronse okaziyo yo guhagarara imbere y'abantu bangana gutya nkavugira Yesu ndafise ivyo nakoze ariko ngandabwiye ko nibi je narabipinga
numva umenga ibintu by'imbere ntavyo nkunda kuko je numva ngo sinshaka kugira connaissance n'abapasteur arashaka kubabwira ngo mu manyama yanje yose mu vyo nanka no mu vyo nagwana navyo kimwe numva ko ntafise droit y'ukwanka numva ntafise droit y'ukwankira Yesu ko ndamukurikira nkagendana nawe kuko Yesu yo mwemeye ngo mujane nawe muraza muca mwihendera aha Yesu tugatujane ingoro ndakwereka tugenda urabona ibi byarananiye kuva kera nibi iya ugacuge nawe wiki oya ntiyakubwiye ngo ndagukurikira ndakugire kuba yakubwiye ngo nkurikira ndakugire kuba rero kenshi birateye ubwoba si tuve birateye isoni des fois kuko ibintu agutwaramwo ububonye umengo ntibijanye na realite y'ibintu muri ko murabaho rero abantu benshi agata bati ibintu ntawo byishinga hari abantu ngabo baprefera gukizwa ariko bagumara abashinga ntahe icubahiro cabo bakigumana ariko nimba usengera ngaho uri ministre umunsi Imana yo cikubwira ngo uri ministre wewe ndagufise ko umuhamagaro wo kuja kwigisha abana ugashaka ngo Mana ngo nicubahiro canje ngo ningene bama banyicarika hahandi gute hageze ivy'abana nzoca mpaguruka bakabona ministre muzima amaja mu bana peu importe ivyo usigura uranse kumukurikira ndashaka kuvuga ngo gukurikira Yesu nta excuse dutegeza gukurikira Yesu mu buzima bwa misi yose kandi ndashaka ngo iyo uri kuramukurikira usomye mu bahita gute igitabo ca kabiri ca Bikorinto siko igice ca gatatu umurongo wa 18 siko havuga reka ndahabasomere gatoya ndangiza siko haravuga ngo tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'iciro rubwiza bw'Imana turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho tukava mu bwiza tuja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we mpwemu amina abantu bakura kubwira ivese ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi kandi ashaka kuba muvuga ngo tuva mu bwiza muyivuga hageze ku mahera ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi umviriza iyi verse ivuga ngo tugenda duhindurwa tukava mu bwiza tuja mu bundi c'est-à-dire yuko je ngendana n'uwo muti witwa Yesu je ndakonsoma uyu muti quotidiennement witwa Yesu kandi arabwira ikindi kintu ahantu bihendako hari abantu bibaza juste kubera ngo bize Bibiliya kandi ashaka ngo ibi wize muri Bibiliya n'abantu bagendanye na Yesu wewe wiga ubuzima bwabo ariko ntibakubwiye ngo ucugumize amaso yawe kuri ivyo gusa ariko bakubwiye ngo bisome kugira nawe utangure urugendo ugendana na Yesu hari abantu misi yose baje ivy'Imana avuga ngo Paulo nanaka ukarindira ko umunsi umwe azokubwira wewe mbwira experience yawe uri personnel mbwira relation yawe na Yesu ukabura rien kubera iki ari mu giporoti no mu byo bamwigishije gusa ariko ibi twabonye kugendana n'Imana ico vyakoze mu buzima bwabo kugira ngo natwe twemere kugendana n'Imana ubwo bushobozi bukorera même chose mu buzima bwacu tuba bahatari muri domaine zacu uko twese ntituzoba ba Paulo nabande ariko uzokina basket ariko mu buryo bwizuhesha Imana icubahiro abantu baze kuri Yesu kubera wewe nimwe abona basketeur ameze gutyo ndashaka kubabwira ngo ntibiri oblige guca muri zanzira ariko wewe devoir na responsabilité yawe nukwemera kugendana na Yesu mu buzima bwa misi yose guhera landi gushika kwa kangahe Yesu arafise icavuga ku buzima bwawe kandi ntushobora guhaguruka ugaha agaciro ibintu byose isi ivuga kuri wewe ariko ukareka guha agaciro ico Yesu aravuga ku buzima bwawe ni vyiza kuja ku kazi ni vyiza kugira iki ariko ndavuga ngo nta na kimwe kiza imbere y'ukumva no kumvira ico Yesu akubwira amina amina rero ndahejeje nababwirira itangazo ngo ikintu conyene kimwe gusa gifise ububasha bwo gutransforma mu buzima bwawe kikakugira uw'Imana yari yarakuremeye kuba ni gukurikira Yesu amina gukurikira Yesu ibisigaye byose urihumuriza urihenda ugu muri wa wundi nico cyo abantu benshi basi bikomere bamye bafise nico cyo abantu benshi tubaraba ngaka banga ngo bisanzwe ko ameze gutya kuze nabi ujya nawe nibisanzwe ko yamafise inzigo baramugiriye gutya ujya nawe baramugiriye ibi nibi mufise resultat y'ibintu mwabayeho ariko nimwatangura kugendana na Yesu tuzovuga ngo yaraciye muri ibi yagize ibi ariko muravyo umengo nta kibazo arahura naco mu buzima kuko kugendana na Yesu byarahestoye ubuzima bwiwe bimugira umuco bimugira guhumbonyo wisi amina amina amuhaguruke dusenga Imana murazi ikintu kimwe mu bintu bikomplika abantu tubabwiye kugendana na Yesu abantu nibashaka ibintu umengo ntibifatitse si formule A plus A égale B ariko désolé nta yindi nzira Imana yabaciriye
nivyo nyene twambe tuhavuga muri Actes des Apôtres. Paulo abwira abantu ngo kuko Imana ngo yashatse ko ngo yaremye abantu ngo ibashira ku isi ngo yagira n'akarimbi kaho ngo ishaka ko bose bayirondera ngo umengo bariko baratatona ngo kandi iri hafi yabo. Ibi bintu wa mumengo uri kuratatona none gamana wabivuze ntubivuze ariko abakomeza kurondera byama bigenda neza. Amin. Muhagaze mpeze ka example nasomera papasi kuri Facebook naho ntakibuka neza ko umuntu ngo ijwi ry'Imana ryamubwiye ngo misi yose mu gatondo uzovyuke uja gusunika kiye gisozi. Mwarakabonye ngo misi yose mu gatondo uzovyuke uja gusunika rujya rubuye ngo arubuye runini rw'umusozi. Rero akaja kuvyuka misi yose akarusunika abana kabana none umuntu arasara ariko asunika urubuye rungana gutya ntiruzovaho ruri. Barabigwanya nabo ngo muzoraba ko hatazobigitangaza Imana yabimbariye. Haize igihe biramurambira yabivamwe. Hamaza none gamana wowe wambwiye ngo sunike namasa nsunika nta ni santimetero imirabuja. Hama ngo Imana ngo iramubarira ngo narigeze ndakubwira yuko ruzobuja. None gamana ngo wambwiye ngo ndarusunikira iki? Nakubwiye urusunike misi yose kuko kuri uko gusunika yari sport yari exercice physique kandi byaraguhaye kugira umubiri mwiza. Rero ndashaka kubabwira ngo ivyo Imana ibabwira gukora bikore. Naho mutavyumva naho umuntu umengo ntivyabutishije kuco mwari mwibaza ariko wewe kujya Maria ababwiye ngo ica ababwira cose mugikore kuno. Mwumvirize ica kubwira cose ugikore kuno. Naho woswata naho wogira iki ndakubwiye ngo uzotinda kure umenye gutambuka. Amen. So ndashaka rongo ugira isengesho ryawe. Uriyizi urazi kangaho hagacira Imana urazi kangaho yinegrija urazi kangaho utayiyumvira urazi kangaho uyihitana ushaka ivyikora gusa urazi kangaho ushaka kuyimanipula ariko wotemera ikikubwira ariko numva umengo gira engagement yawe siko reka ndabasaba ahubwo ndashaka namba hari abantu bavuga ati jewe ndashaka kuhonouvera engagement yanje yo gukurikira Yesu nahora ndabikora harimo negligence nahora ndabikora ntabiha umwete ukwiye nahora ndabikora nkekeranye ariko avuga ati guhera uno munsi ndemeye ndiyemeje nimba hari uwo muntu afashe iyo engagement afashe iyo decision reka ndamusabe azengaho imbere dusengere hamwe umuntu yumva muri we ko agize engagement agize decision avuga ngo Yesu kumbure ndabinegrija kumbure ndabishiramo negligence kumbure sindabiha agaciro gakwiye kumbure ndaha agaciro abana banje kurusha uko ndabiha agaciro vyovyo kumbure ndaha agaciro amahera kurusha uko vyo ndabiha agaciro kumbura umbwiye ngo nkurikira nkaca ndonka kiriya wenca ndaguheba akavuga ati vraiment nshaka kwiyangaje siko aze ngaho imbere kandi nkakujya nasenze umunsi nkizwa umubwire Yesu utamubesha umubwize ukuri siko nutarigera ahura na Yesu sindaguhamagara ukwawe ariko numva umengo ukabuvuga uti rero shananje Yesu ntawenzi canke sindi suri kwabaho canke sindi suri ko ari wakweri ndazi ko benshi bakunda kugira isoni profita muri aba bantu benshi winjire umubwire uti Yesu nyiyereke ndagukurikira nyihishurire nanje nkurikira uwonze zovuge nk'inuma ngo twakoze ku byo tuzi tuvuga ibyo tuzi twakoze ko twiboneye reka zambo umuntu wese atuzijwe asenga Imana haleluya Yesu ndagushima kuri mwiza Yesu ndagushima ko ibi bintu ari wowe wabitanguye atari twe twabitanguye Mana Yesu ndagushima ko nka Petero na Ndereya ari we wadusanze aho turi ukaza guhamagara ubuzima bwacu Mana Yesu ndakwemera Yesu ndakwaminiya Yesu ndazi do kwa tu es capable Yesu nta buzima bw'umuntu numwe ari ngaha bunteye ubwoba nta kibandi nta wananiranye uko ariko kose na kumwe Mana guteye ubwoba ngaha Mana nivyo society ivuga ko bidashoboka nabo society ivuga ko ubuhinga bavuga ko badashobora guhinduka Mana ivyabo bidashoboka Mana wewe uriyemera Yesu uriyemera uravuga ngo nibaze nibankurikire nibaza barushe n'abaremerewe ndabaruhura Yesu ndakwaminiye kuzi guhindura ndakwaminiye kuzi gutransforma ndakwaminiye kuzi kugira umuntu neza kanatsinda no wamuremye Yesu nukuri uri umwami mwiza uri umwami ashoboye uri umwami w'inkomezi uri umwami w'imbabazi mwami Yesu nukangwa n'ibyaha nkuko twebwe abantu dukangwa navyo Mana nibigukanga kuko uraza aho bagwaye bose Mana
Yesu abantu bose bari ngaho ijambo ryawe tuvuga ngo nta numwe bose mu kubarema warabihweje warabaravye ubona ni beza ubona nabahatari ubona wabaremye neza ubona bazoserura ubwiza bwawe mu buryo butandukanye Mana. Mana mu izina rya Yesu ndanse yuko Mana abana b'igihugu cacu Mana ndanse ko generation yacu ndanse ko bacika abantu baburebure ataco bari ndanse ko bacika aba victime gusa abantu bakubititse gusa Mana ariko reka ngo ubwiza waturemanye Mana ubwiza wadushizemwo Mana ubwiza Mana bwawe buturiko bugaragare buseruke burengere ibibi byose Mana maze dusayangane nk'uko ijambo ryawe rivuga Mana tuba umuco tuba umunyu nk'uko ijambo ryawe rivuga Mana. Mana ndasengeye abantu bari ngaha bananiwe kuva kera Mana ndakweretse abakunda kwiyagiriza kwikirupabiliza ndakweretse abakunda kwemera ivyo Satani abagiriza vyose ndakweretse abatiyemera ndakweretse abazi ko ari baruhebwa Mana. Mana bagumbire muri kano gatondo Mana bereka urukundo rwawe rutagira akagero Mana muri kano gatondo Mana bereka urukundo wabakunze Mana ukabapfira abanyavyaha mwe muyera shoboza ubwoko bwawe shoboza ishengero ryawe Mana ndakweretse abantu bose bari ngaho imbere Mana badesize ivyo bazi badesize ivyo bashaka Mana bashaka kugukurikira bashaka kubana nawe bashaka kugendana nawe Mana ariko Mana mu nkomezi zabo ntavyo bashoboye muri kameremere kabo ntavyo bashobora ariko kubw'ubushobozi bwa mpwemu yera wawe Mana dushobozwa vyose nawe Mana. Mana ndasenze ngo bashoboze ndasenze ngo ubereke amasinye n'ibimenyetso Mana bibatera intege bibankuhaje Mana bibaha kugukurikira bibaha kurasha no kurekura ivyo barimwo vyose Mana kuko babonye ivyiza bibiruta. Mana urakoze kuri mwiza urakoze ko ari wadukijije twese urakoze ko ari waduhinduye uko tungana twese turi ngaha urakoze ko ari wo dukoresha kandi urakoze kufite imigambi myiza myinshi ku buzima bwacu ushaka kudukoresha Mana. Mana nuhabwe icubahiro nushigwe hejuru muri vyose imizina rya Yesu tugusenze Mana amen. Mana ibahezagire kandi muhemu yera abashobozi.